Papa, ibiko vyose vyagiye he? Genda ubazenye ku wawe. Ibiko si muri ko muravyandagaza ko bukene ko bwije. Uzi n'inkuru je nkiri umwana. Nta biyiko mwari mufise. Mwarisha amababi y'ibitoke. Nta matondezi n'imikase mwari mufise. Mu kwikatisha umushatsi mwakoresha ibicupa cupa. Ntimwasenga Imana mwasenga kiranga. Mwarya indya zitarimo umunyu n'amavuta. Ntimwoga kuko atamasabuni mwari mufise. Oh wait, no, mwaroga ariko mwoga mu biziba. Nta badokteri mwaja ku bapfumu. Nta Lil Wayne, Chris Brown, Fizzo, canke Lilo kuko nta muziki mwari mufise. Tari gutambara. Muzungu ku murongo nk'abarozi. Nta Facebook, Twitter canke Instagram mwari mufise. Facebook ni giki. No Facebook ntaramenye. Nta matelefone mwari mufise. Mushaka kuvugana umwe hagarara ku musozi undi agahagarara kundi hama mukaboroga. Nako mwabyita ngo no kuyaga, akaba ari nako wareheje mama. Ariko ndi nibagiye. Yo, mwana, wibagiye ikintu kimwe. Twarituma ariko nitwihanagura. Turi mu kinjana ca 21 mureke kahise kabi kahise.